Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabaye nikaze makino kiganiro cacu cigenekerezo rya 2025 ku kwezi kwa gatanu nyene uno mwaka turimo 2025 cambere kanangwe ndamutse abantu bose ndanabasaba imbabazi kubona ku munsi wejo inyuma y'isaba tutabaye amakuru ngo twatubikora nuko twaciye turonka yandi ma occupation menshi atuma tudakora nkuko twahora tubaha amakuru cange ibiganiro ariko no munsi turajogira ngo tubahe ama operation menshi cyane kuyabaye ku munsi wejo tutibagiye nayo ku munsi wejo naho turagenda tuyabaha umwanya ku mwanya rero nko bisanzwe ku munsi wejo ntivyari vyoroshe harabaye ama operation menshi cyane haba muri Bukavu harabaye operation teye ubwoba turaza kuja no muri Hoplato hariya muri Mikenge naho n'umusesa ngo uzaza kudufasha tubwire ivyashoboye kuberayo aho ubona yuko abo basore bawazarendo batigeze bicara na bukebuke no kwisabato kabisa bagumye bataka bidasanzwe tuvuye ngaho turaza kuja no muri Rucuro naho ibintu ntivyari vyoroshe na bukebuke ntivyari vyoroshe ejo no kuvuga nta muso kuruhuka bigeze baronka kabisa bakoze no vuga ibikorwa bikomeye cyane binashimisha abasanzwe babakunda cange abasanzwe babakurikiranira hafi rero murabizi singomba kubicisha meshi simba ndumwe ndi kumwe n'umusangozi muri studio kugira ngo atubwire vyinshi rero imbere ko ndamakaze na karibu reka manze shimire cyane we muntu wese dukurikirana aherereye hose yaba bari mu Burundi muri Afrika muri rusangi Europe Asia na Amerika umwe wese aherereye mu mpande zine z'igizisi yumve yuko tumuramukije cyane rero ico no basaba udukurikiranye nuko turi kumwe 5 mu kuduza amashugwe muri commentaire kugira ngo tubonereye rema yuko tudatamba twirorera rero murabizi simba ndumwe ndi kumwe na musangozi wacu musangozi wanyu muri studio bana musangozi kandi kuramutse ndena kwifuriza dimanche nziza nizere yuko kiragenda neza. Amahoro cyane bwana journaliste guragize neza kundamutsa no kumpikaze yego cyane kandi kaze ndaryakiriye mbere nanje ndakuramukije asante sana hamajewe kabisa ndiko ndamererwa neza muri uyu munsi wa dimanche nko bivuze yego reka ndamutse abadukurikirana ntarinze kurondogotwa yego nabonye ndabaha nikaze muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi cyane gose nkuko babivuze kabisa batwihanganire ejo umwanya watugoye gose atari uko amakuru yarabuze hariho amakuru y'ibinyoma twagomba kubeshuza hariho n'amakuru yo ku rugamba twagomba kubashikiriza hariho n'ibindi byinshi twakagomba kuganira ariko ntibyakunze kubera umwanya nizere ko igihe ari cyo ciki tuje kugira ngo dushobore kubiganirako bona journaliste ntanze kubatebera nizera ko uyu munsi tuza kuza turabaha amakuru yo kuva vendredi na samedi na uyu munsi kugira ngo abantu badukurikirana tubashire ku mwanya waho urugamba rugeze donc voilà merci so duhere muri hariya hejuru muri ho plateau batubabarira gakoro karacarimo kabisa ariko kariko karagabanuka hariya muri ho plateau twarababwiye yuko basa n'abari muri lokale abawazarenda hamwe na FDNB ariko bamaze gufata uduce n'amaposition mbere novuga turi strategique kuri Minembwe centre n'ikibuga caho ariko kandi muri Mikenke tuyibutse yuko Mikenke iri mu minwe y'abawazarendo na FDNB eka mbere na FRDC ariko kandi ejo hano nyine muri Mikenke harabera imigwano itari yoroshe abatwigwaniho bari bagerageje kandi kurasaho ariko ntiberewe kuko bacatse umuriro abawazarendo baciye bawazimiriza ko ndetse barafashe n'abatari bake mpiri hariho abagwanyi batari bake bafashwe mpiri abo tukiri kuri kinyene bona journaliste muri indwi heze hariho benshi bafashwe mpiri haba muri ho plateau reka mvuge muri rusangi muri Sud Kivu no muri Nord Kivu hariho benshi bafashwe mpiri ku rubuga rw'intambara ariko kandi hariho nabandi benshi bagiye bishikana je ndabasema video ashika kuri atatu y'abagwanyi bagenda biripotinga ku birindiro by'abawazarendo na FRDC ariko kandi afite nandi ma video agera kuri 4 y'aba M23 na RDF
bafashwe mpiri bafatirwa ku rubuga rw'intambara. So murumva yuko haba ku rubuga rw'intambara bariko babona yuko ibintu byatanguye kumera nabi kabisa, umuriro vyanse gose. Haba n'abatari ku rubuga rw'intambara mugabo bariko baragira bari mu kubirindiro bitandukanye by'iyi M23 bariko bari reportinga, bariko barishikana kuko baramaze kubona yuko bakurikiye ubwije. So tukiri hano nyene aho hantu uvuze ngo bakurikiye ubwije, muri ajya ama video hari abavuze yuko bafashwe miri nabone bajanamwe mu bintu batazi, sigura yuko batakurikiye ubwije ahubwo bajanwe n'ubwije. No hari ilevre, hariho abafashwe ku nguvu bakabashikana mu gisirikare, mugabo hariho nabandi bagenda volontairement cyane, bawusibye ko wenda babahenze yuko baza guhembwa amafaranga menshi bakoze ibintu biriya. Hariho nabandi bagenda bakurikiye agakuku, mugabo ntabwo ari bose batwawe ku nguvu. Aba rero bagenda volontairement, muri aba bamaze kwiripotinga nibo navuze yuko bakurikiye ubwije, barabonye yuko bakurikiye ubwije, voilà bacare baje gusaba wazarendo yuko bo kwifatanya nabo. Tukiri kuri kinyene sinzi ko umaze kubona amakamyo ariko apakira abawazarendo saba wazarendo, ahubwo n'abasore n'inkumi bashoboye kweshapa Bukavu na Goma, baca basaba wazarendo yuko yobaha umwimenyerezo wa gisirikare bagafashanya ku rugamba. Ndafise ama video y'urugwaruka ruriko gurira imodoka, abawazarendo bategura imodoka ziba deplacer zibashikana ahantu bakorera imyimenyerezo ya gisirikare. So ndakunze kuvuga yuko ibi biganiro dukora akakamo dutera abantu, hariho abibaza yuko tuba tuko turashikuza canke iki, ariko ukuri kw'ibihari nuko karashika kure. Hariho abawazarendo tuvugana, hariho wenda n'aba FARDC tuvugana, wanashaka turavugana n'aba RDF kambere n'aba M23, bose batubwira yuko ubutumwa bwacu bubashikira. Mugabo kuri incuro abawazarendo baratwandikiye ubutumwa bwo kudushimira nka B-info, aho batubwira yuko akamu twateye ugwaruka rw'abakongomani benshi bariko bakitabira bashobora guhunga bata aho bari asanzwe hari mu minwa ya M23 kugira ngo baze gusanga abawazarendo. Ahubwo hari ikindi kintu cyo nsaba ababijejwe nimba bonyumva aho bari hose, hariho imisore n'inkumi badafise imwemu yo kwinjira igisirikare. Ivyo biriho kuko ntabwo twese tugomba kuba abasoda. Usibye imisore n'inkumi, hariho n'abatamakazi, abagore n'abagabo batagifise n'izo nguvu zo kuba bo kwinjira igisirikare. Igihari rero nuko twosaba bakubaka amakambi bano bantu bahungiramwo. Ni benshi bakeneye kuva Goma, ni benshi bakeneye kuva Bukavu kubera ubwoba bw'ukuntu bariko barafatwa, n'ubwoba bw'ukuntu batinya ko nkamwe iyi wazarendo na FDNB bogaba ibitero byo kwisubiza bino bisagara bashobora kuba bohasiga ubuzima. Yes, aba rero barabuze aho baja, abari ko baronka aho baja nabavayo baca baja guhamvya abawazarendo. Nibubakerera amakambi bashaka bahita amakambi y'impunzi, byose nundi azobari impunzi, kugira ngo aba bari mu buce izi nyeshamba za M23 zigaruriye bashoboye kuhava baze gushikira muri ayo makambi, baronke n'ubufasha bw'ibanze mu kurindira yuko ibintu bitora umuti. Iki cyo bari gikorwa ciza cyane bakoze, cyo bari n'igikorwa citeka. Ndamaze no kubona ama groupe yacu ari incabwenge bamaze no kubisaba ati mwebwe mufise akajuga shika kure, ni murabe ingene kino kintu mu gisensibiliza kugira ngo hashobore kubakwa amakambi ashobora kwakira aba bantu bifuza kuva muri bino bisagara M23 yafashe. Yes, nchembonera kano kagero kugira ngo ndabicishemo kumbure abafisa amajwi ashika kure kudusumbya canke aboshobora gushikana aya majwi yacu kure babikorereko. Reka rero twibandanize n'amakuru yo ku rubuga rw'intambara. Aba wazarendo bwana journaliste nkunze kuvuga ko bari mu kazi kose abantu bagatwenga. Hamaze iminsi
hariko havugwa yuko M23 yaramaze kubona ko kwavansa bitagikunda nukuvuga basigaye batambuka basubira inyuma nk'ibirenge niko mu kirundi bavuga Uvira yababereye ibamba byanse ko bayirengana rero bahisemwo n'amajambo maze imisi numva avugwa babonye yuko ico babera ciza ruko botangaza basi yuko ubuce bamaze gufata babugize igihugu ibi ni ibintu bimaze imisi bivugwa Uvira bayihoze na za Karemi n'ahandi ibi bisagara gusa bamaze gufata bashobore kuhagira igihugu cabo wanashaka bibaye na ngombwa batwomeke ku Rwanda abawazarendo bamaze kumva uru rukurukuru guko iyi M23 igomba kwikorera agahugu kabo igomba kwiremera agahugu kabo muri buno buce bamaze kwifatira baciye bakora akantu ko kubereka yuko nubwo bahari n'umuwazarendo ari hari batahatwara bonyene kuva ku munsi wa vendredi baciye batangura kugaba ibitero bya hato na hato muri Bukavu ahantu bakarorero muri Mudaka abawazarendo barakoze operation ikomeye yahitanye aba M23 bashaka kuri 17 ni operation abantu benshi batanamenye kandi baratanze n'amafoto barerekana yuko wanashaka bari ntafi kibwa c'indege cha Kavumu amavideo yarasoze general yabonye hariho wanashaka n'ibitangaza makuru byo mu Rwanda byashoboye gukora izi nkuru nubwo abandi batashoboye kuzikorerako ariko ibi bitero abawazendo bagavye muri Mudaka ntabwo ari ibitero byo kuvuga ngo bace bagumya ibirindiro ni ibitero byo kurasa gusa kugira ngo berekane yuko ariho bari bo babise ngo ni ibitero byo kugabanura ingabo za M23 ukubera ko ngo bari ko bazongera ku bwinshi nabo rero bace bategura ibitero byo kubagabanura umva yuko bano bazarendo bafise ibiharo byabo bisangice si muri Mudaka gusa ahubwo muri teritwari ya Karehe ndavuga za Katana Kabamba na Bushaku abawazendo ho bamaze imisi bakora ama operation aremereye ni nayo mpamvu abantu twabatangarije yuko M23 yaramforshije ingabo ku bwinshi c'est vrai barazinye ingabo nyinshi zigaragara muri Bukavu centre izindi zigaragara muri Nyangezi na Nyantende kiriya gihe benshi bari baje gucungera umutekano nakose kuranforsa umutekano w'igisagara ca Bukavu kuko hari haje abategetsi benshi b'igihugu cy'u Rwanda n'abategetsi nka bose ba M23 bari muri Bukavu gushinguranya kwigendera wabo yari hajya ariko kandi bari bazanye n'ingabo zo kuja kongereza mugano w'abawazarendo izo bagabanuye muri za Katana za Kabamba na Bushaku izo nuko bari baje kubongera amakuru rero bona journaliste arerekana yuko n'abawazarendo bakomeje kwakira amaranforo apana bakiri marokritema bakomeje kwakira amaranforo ariko arava mu bice bitandukanye cyane cyane muri bijya zya ntara zatanganyika n'izindi zitarahonyuzwamo ikirenge ni M23 abawazarendo baho batanguye kuza gutanga ranfort ku bawazarendo bo muri Kivu aha rero nitwibagire yuko hariho ingabo zavuye muri formation zasohotse kabisa kandi zakamejeje zije muri Kivu iyi ni nkuru nibaza ko nza kubashikiriza mu buryo bwiramvuye twarekanye yuko zimwe zagiye muri ho plateau ariko haro n'izindi zagiye muri Masisi aho Pacifique Masunzu yavugiye amajambo aremereye mbere bikaba byanateye n'ubwoba abene gihugu bari muri Goma sinabene gihugu se n'aba M23 bari muri Goma bariko barajugumira kuko barabona yuko umwanya n'umwanya ibitero bikomeye bya karahabutaka biza gukogwa muri kino gisagara so nibaze ko bwana journaliste ntorondogo twagose muri kino kiganiro nashatse gutanga muri make ibyaranze iyi weekend ariko kandi sinogenda ntavuze yuko no muri Kenkina hakozwe ama operation adasanzwe abawazendo kabisa barashoboye gukora ibitendo
novuga bikomeye mbere ku buryo na M23 yagize ubwoba ice naho iraharanforce yashira izindi ngabo aho bobo bavuga bati bariko bategura nabo ngo gukora ama operation aremereye mu bice ngo byibanga niyo mpamvu bariko bashobora kugiza ingabo hano hantu hatandukanye. So reka ndangirize muri Walungu ivyaho ntiduherutse kubivuga. Walungu aba wazarendo barahakoreye udutendo duteye n'ubwoba. Nomenyesha abadukurikirana yuko baramaze guca nukuvuga kuzibira ibarabara rihuza aho plateau na n'igisagara ca Bukavu byarakatitse. Ibi abantu benshi ntibabizi. Reka sindondogotwe nariko ndashaka kubashira ku mayange ndabereka ingene ibintu vyakoretse ko yuko abawazarende nabo bari kumwe batari bicaye mu kanya kari imbere turaza tubaheriza inkuru yose mwido nido cyane gose bwana musanguzi. Asante sana ku makuru wadutoreje ya cyane ko vyaranze iyi misi tutariko turabaha amakuru nko twari dusanzwe tubikora. Nizere yuko no mu kanya tugaruka mu kirigano kugira ngo duhe na cyane situation iri muri Uvira. Abantu benshi baba bakeneye kumenya teske muri Uvira bimeze gute, zifashe gute, zangabo z'u Burundi zimeze gute, baba wazarendo bimeze gute, baba FARDC bimeze gute. Ariko vyose tubaza kubibategura mu kirigano ciramvuye kugira ngo mugende mumenya ibigiye bitandukanye na cyane ubona yuko iyi Uvira ari target ya M23. Bwana musanguzi kangire ko ndakushimira cyane. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Ariko sinogenda ntavuze kuri Uvira. Nibagiye ndabivuga ko mu buryo bwiramvuye mugabo hari ibinyoma byabeshwe ku munsi wejo muri Uvira biteye n'ubwoba. Nabyumvise umunsi mu gatondo nifata ku muntu wanje hari umuntu yabinyandikiye. Ariko reka mu kanya kari imbere tuzaza mu kindi kiganiro. Reka mbe ndashimira abadukurikiranye kandi ico ndanabikibanura kumbere turongera mu masaha ari imbere cyane gose. Kananje ndo hakajyo kungena ndabikibanura ndabwire yuko twongera kugaruka mu kandi kanya. Ariko ku bantu bariko barava gusenga n'abandi bariko baragendeka ndabifurize mihezagiro myinshi basenge bishugwa hama iyi dimanche bandanye kugenda neza bana yuko naka weekend kari ku musozo. Kandi abashimiye cyane mwe twabanywa kino kiganiro. Nizere yuko tongera kubana mu bindi biganiro vy'uno munsi narijya no munsi tubaye ibiganiro novuga ko bitari bike. Rero mubane natwe mubane nanje hama tubandanye kubaha amakuru ari update. Bye bye.